Fondation Tubashimire Bakiriho, Tubashimire Bakiriho, Tubashimire Bakiriho. Ni ikiganiro cy'umugambi Tubashimire Bakiriho w'agashimwe kitiriwe Fondation Femido Jamba, ugishikirizwa biciye ku nsamirizi n'imbonesha kure y'ibyiza by'Uburundi RTBB kuwa kibamuheranye ukwezi ukagitegurirwa na Tubashimire Fondation Urumugisha Ego cyane ngira murahejeje kumva ururirimbo canke ikintu catanguje kino kiganiro cacu tubashimire Bakiriho. Reka tubaramutse mwese bakunzi bisamirizi RTBB musanzwe mukunda gukurikirana cyane na cyane hageze muri kino kiganiro ca tubashimire Bakiriho. Kuri micro muri kumwe na spokesman asanzwe bashikiriza kino kiganiro. Ni kiganiro c'amakiba rimwe mu kwezi buri dimanche ya nyuma y'ukwezi, aho tugaruka ku vyatangujwe n'umugambi tubashimire Bakiriho, akaba ari umugambi wa Fofe Fondation Femido Jamba. Reka rero tubaramutse mwese abariko baradukurikirana, turamutse n'abariko baradukurikirana ikibiriraho baciye kuri Facebook canke ku mbuga za RTBB Radio Television Burundi Bwiza. Nkuko twari twabemereye rero ubuheruka mu genero ca mbere turababwiye ko tuzogerageza gutumira bamwe mu bashoboye gushikirwa n'umugambi wa Tubashimire Bakiriho. Uno munsi rero tukaba twagize ibakwe ryo kwakira Torobeka Joseph, akaba ari umwe mu bafashijwe n'umugambi wa Tubashimire Bakiriho, ni nawe uyu mugambi uherukirako. Reka rero tudatevye gato tumuramutse tumuha ikaze muri RTBB. Muri aho gata Namahoro muri umugoroba mwiza. Reka dusubire tuguha ikaze rero muri studio za RTBB. Murakoze cyane, Imana ibahezagire mugire umugoroba mwiza kandi. Mbega ku bantu bariko baradukurikirana, ndazi ko Torobeka Joseph azwi kandi bihagije, ariko tuguha akanya gatoyi nko ku muntu atakuze. Urabona n'abana bavuka ni benshi, ariko biba bikeneye ko bamenya abaririmbyi canke abantu bafise ico bamaze, ku buryo nibaza kumva ngo mwarashimiwe bamenya ati mwarimo bikwiye. Torobeka Joseph ninde mu ncamake? Torobeka Joseph ni umushinga ntahe yavukiye ruguru, akunda kuvuza inanga 62. Urumva gushimirwa ndabishima ko umushinga ntahe Femido Jaba yarabyitegereje, twageze guhura ndamwakira ndamuririmbira ndavuza inanga zitari nke. Hanyuma aravuga ati uyu muntu wa kera ko yarabitse yabumye ku karanga ku Burundi. Hanyuma ndetse kuvuza inanga ndatabaraje muri orchestre nationale, orchestre traditionnelle cyangwa imvuge mu Kirundi abacuranzi kavukire bacurangisha kavukire. Abazungu baradutumira baradukunda, festival bambego imiziki yabereye muri Berere na Bone 79. Ngira amahirwe naho nyene kuko kwa Femido Jaba mbona abantu barimo turajabukana, turagira ibikino biryoshe barabikunda. Yego. Hanyuma turaguma gutyo nakora muri Jeunesse Sport muri orchestre traditionnelle, orchestre nationale traditionnelle na karanga. Hapo turondera izina yitwa na karanga. Hama twarakoze mu rorego no kuri twarashimishije Burundi, twararirimba indirimbo zitari, twaragiye muri Amerika, twaragiye muri Libya, twaragiye muri Asia, twaragiye muri Europe, turasubira kugira kandi ibintu byacu barabishima. Kandi nivyo vyiza kuko burya utagira akaranga utayakabanga, utagira akaranga. Je ndabikunda cyane kuko twarahuye n'ibihugu byinshi byo muri Afrika, byo muri Asia, byo muri Europe, byo muri Amerika. Canga na twebwe rero Barundi turasikiye twirata. Twebwe Barundi dushobora kuba nyuma mu bikino byose, ariko umupira ari mu kwiruka ari mu gucuranga, twebwe Barundi turafise
akaranga katuranga kandi turakora neza n'ukuri kwa muntu kuko n'Imana iradukunda na Yesu Kristo urabona ko yanyoye amazi y'iwacu yanyoye ntuze yanyoye waruzi ruje muri Misiri ubona amazi atemba aduga ni igitangaza amazi iwacu atemba aduga twanyoye yarayoye Misiri niradukunda duha amahirwe tukaba turiko turatsinda muri byinshi twebwe rero turafise nanone ubu turaca guserukira cane kwa mabwatsinze muri byinshi bya mabwatsinze naho ngenda muri byinshi mbura navyitegereje nsanga Burundi burafise akaranga kabisa n'umutima wa Afrika nk'uko bivuga abaririmbyi yego wowe uraririmba ukongera ukavuza inanga ugacuraranga canke nicaye watangiye gukora muri ivyo ntangiye kuvuza umwironge jewe naragiye ndanyagirwa ndagira ingorane ndaza amagogo y'Uburundi mukonesheje na gatoyi wakwitwa na nyine umurima atari umunsi umwana kubitwara mwarimu kera wakwitwa na nyine umurima ukongera kubitwa n'abavyeyi bawe yemi igihano gikomeye aho narabonye naragiye inka uragiye mu mwongo uri wenyene uvuze igijumwironge inka ziraryoherwa nawe ukaryoherwa ukimara irungu ukayaga n'ishamba yego naho natanguye ikintu cya mbere cyo gucoranga natanguye kumironga inanga ko benshi amasha nkurikiza ko ibicuba nshakurikiza ko n'utubyino tw'ikirundi kagenda twiga kubyo ariko barabyina amayaya imanzi baraye ibintu nk'ivyo cyane ndamenyera ku umucuranzi kandi umva biryohera cyane gushika none umunsi ndabikunda none umunsi ndacabikunda mbega ivyo onye mwaravyigisha vyari bimeze gute urumva mu ncamake turakeneye kumenya mbega kera mwiga gute umuziki vyagenda gute ni bande ba donc mwarabira ko kugira namwe mwinjire muce mu makanda yabo twebwe nitwa byo by'abazungu bita ngo ni solfège twebwe twakoresha urakomboza mu mutwe uriko uragenda uko wakomboje ari amazina ari ibicuba ari iki ubimenya mu mutwe atari kintu na kimwe cyanditseko na kimwe nta wandika twari twabikora uko icyo bita mu Faransa original kuko ibintu uyu umaze kubyiga ubifata mu mutwe kurya k'umuntu wagira ati yafashe indirimbo arayiboroka ayizi neza niko twabigira kuko urayifata indirimbo ukayimenya mu mutwe udahinduye hakaba n'igihe rero uko ari original uri kuraririmba ururirimbo ufata ijwi rikuje mu mutwe mugabo ukaririmba ukumva ushaka kuririmba mugabo bijya bya solfège nabyo bigenda delegite uri kurigisha abandi uri kurabyigisha naho umuntu ari umunyagihugu akwigana nk'uko nyene yaririmbye nawe nyine ashobora kwishira kw'ibindi yego ashobora kwiyongera kw'ibindi Debora ntakisumba avuga ati birahimbaye turiko turabakurikirana muze no gucishamo mucurange witwa Yves Kami nawe nyene asanzwe ari n'umuririmbyi avuga ati excellent uyu mutama mubwire ko ndamwubaha kandi ahabwa iteka no Burundi n'amakungu twagiye Bikaro wangororoke yengenge Bikaro wangororoke yengenge bigoro ugororoka mu majyambere yengenge bigoro ugororoka mu bibona yengenge bigoro urakomera kwibanga yengenge bigoro nyumviriza mugenzi yengenge bigoro ngejejeho kuko yego cyane twari muri orchestre ndakunda ngira ndumwe ubu uri kubigira uri umwe kabisa mumeze ati rero nk'umwironge umwironge wowe wawuvuza uri kuraragira yego ni wowe wawuyigishije yego oya tuwigisha ajya burya wacu umugani mu kirundi inka iba ukwiriye abazwe urashobora guhura abandi bana ariko aragira akantu ukagira ati nanjye nukagira ugaca utangura kwiga twe twakoresha irenga urabona ko irenga rifise ingingo imwe abafise nk'abagamba bakoresha umugano ufise intoro nyinshi twe tukagira nk'intoro zitatu canke zibiri mugabo intoro zibiri nazo ni ubuhinga budasanzwe urashobora kuvuza Burundi bwacu uriko uravuza intoboro zibiri ugasanga uratoyemo ikintu urumva
urumva ubwo n'ubuhinga icyo ni bururi bwacu ntiri bwabi mugabo narayumva nanjye nugira mu mirongo kumviriza uti bigira byoshoboka cyangwa wacuririmba nk'ururi ruririmbo bazi gukuru kera ego cyane yesayo uyo bawita umwironge w'ikirundi kandi w'ikirundi ushize mu ntoboro zitatu cyangwa izindi ubaye w'ikizungu. Okay, ego cyane turibandanya ikiganiro cacu ngo iyo rero turobeka Joseph watubwiye aho waciye amateka mwagize hama umugambi wa Fondation Femido Jaba uraje witwa Tubashimire Bakiriho. Wawumvise gute, wawumenye gute, mbega ucumva ko nawe bakugumwe mu bashimirwa wavyakiriye gute? Ye reka nitangaza. Rega abigira nk'umuntu nyine mu Gifaransa byitwa surprise. Twagiye tubona Mathias ashimirwa no witwa Ciza Silvestre wo mu Kirundo. Amakungu yose tugiza wamanye Mathias na Silvestre baca barashimirwa. Nanjye rero ndabona ndasigaye. Nanjye abo bose ndabarusha imyaka. Ndikumbe ntacyo nakoze. Hanyuma umutamanya kubahwa Femido Jaba. Bune mwakurikira. Numva turiko turaririmba ndabizi nagiye nubwo wampamagara. Turi mu bandi. Ndakwa mu gahundwe ngo uramukiwe. Nanjye arashimira. Rero icyo novuga burya ishurwe abazungu barazubwiye. Ishurwe risumba byose. Ishurwe. Naho uba umerewe gutukenye gute mugabo umuntu akaguha akantu kagashurwe. Abagushimiye. Bashimire bakiriho. Cyaranejereje kandi umuntu acabyiyumvira. Bashimire bakiriho kandi nawe nyine umuririmbyi arazi ingorane z'umuririmbyi. Mugabo kumuha ikintu cy'icyubahiro akiriho nicyo gituma mvuga nti Femido yavuze ati tubashimire bakiriho nawe abyibonera. Ari gushimira umuntu yarapfuye. Burya barundi kesho umuntu yakoze icyiza yarapfuye baramushimira. Je naho ndabira kuri rwa gasore baramutaka bakamuvuga cyane kuko yari amazi yarapfuye. Mugabo yo mushimira akiriho nawe akabyibonera mu maso mu yandi umutima ukaruhuka. Niho ibyo byigira bishimira Femido Jaba ati tubashimire bakiriho. Ni kubashimira bakiriho ukamushimira uteri warakoze sawa. N'abandi bati yarakoze. Nicyo gituma rero ndavuga nti abaririmbyi bari n'ikintu bafise kigira akamaro mu gihugu cyose ku isi yose. Abaririmbyi bataga ubuki bw'amata. Jewe ndabona bataga ubuki bw'amata n'ubw'umutima. Ubw'umutima gute? Iyo umuntu ababaye ukamuririmbira umukoye mu ingorane ntuguma uri kurarira nawe utumuririmbira akanezera. Abaririmbyi rero n'abantu ba mbere bakora ikintu kigira akamaro ku isi nzima. Uko nibo bagize amaradiyo, nibo bagize isi yose, nibo banezereza, nibo batanga ubuki bw'amatwi. Felicien Sengiyumva Minani nyene ahari hariya muri Norvège Femido Jaba avuze ati Norvège ndi kubakurikirana neza. Uyo mutama wacu ndamukunda cyane, ari citegererezo ciza mu mico n'akaranga vy'igihugu cacu. Imana imuhezagire cyane. Urakoze Spox, ikiganiro kiraryoshe. Witwa Ndayikeje Silvestre nawe avuze ati mutama w'amateka wubahwe wabaye urumuri rw'imico kama mu Burundi. Ego urumva ko abatari bake bariko baratwandikira bagukeza kandi nawe urahejeje kuvuga ikintu gikomeye ati yasumbije abantu benshi kwiyumvira uwo mugambi. Ego cyane. Buryo umuntu si ngombwa ngo umuhe ibirenze ariko
kumwiyumvira ko vyonyene biba bimaze ego mbega inyuma yaho gato ikumbure hari ico vyavuye bigufasha kuko uyo mugambi nibaza ko ufasha abantu no kubashira habona kumbura inyuma yaho gatoyi ukimara gushimirwa hari ico vyagufashije byarafashije ubuze agatenge k'umugore nabo twari kumwe uwo munsi nabo nyine bararyohewe baratangaye nta n'umwe ataronseko urahako bose icyo ndabahaye ko nagafoto n'akantu kishimwe namari bayita milite sinzi ko bayita mu gifaransa sinzi ko n'akantu nshira muri saro nakamanitse muri saro abantu baje bakakaraba akano kuri ndagashize muri saro hejuru hamwe ifoto yiwanje baje bagenda batamacuma ati mbega waramaze kuronka miliyite tebo ndarayironse mbega iyi ni Nyakanga woba wari bwashimirwa ku mugaragaro na rimwe oya da ika reka je twaragiye ko twagiye mu Budage tukazana ibintu by'amashimwe tukaronka n'imidari tugaserukira igihugu turaserukira igihugu kiradukundira mugabo dushitse n'ubujuma navuze ati iyo tumvise iyo mwagiye ivyo mwazaniye ikintu badushimira avuga ati turabara ntangora navyo biramaze mugabo naho bimaze yogira gwakantu ngakajya perezida aratanga umuntu aka kantu n'akantu kigira akamaro gushimira umuntu ati warakoze n'icyubahiro agashurugwa rega se amafaranga arahera amafaranga n'ikimenyetso yego amafaranga mugabo akantu kugira ati urakoze akaguha agashurugwe agashimye ubu hasigara n'amashurugwe atuma mugabo gashurugwe gashira ku kiwambazi bati bati naka n'ubinjiye mu nzira jese nahogiye ko hari abantu mu nzira ati kumbe urafate ko gashimikana n'igitego iyo kwandi woroshe sinoroshe kuno no umuntu kabushaki yitwa Femito Java n'ibindi byinshi yabidukoreye iyo turi ku aji ngaha turisha iteramo akatuha udufaranga tutari duke turi abantu benshi mugabo umuntu uwo munsi ijoro rikaba ripfuye rero umuntu aguhadurage tukwiciye ijoro rimwe abakwiciye abagukoreye cyane urundi ndazi ko dukenye mugabo naho dukenye genda mushimira no kuri iyo aji no ari mu cyasi Norvege ari muri Norvege ariko iyo aje ino atabaza akiri ati mpamagarira abatama banje abatama bumva aho kandi babatama banje nawe turagererwa tukamwakira agaca tugirisha igiteramo agahamagara abantu nawe akunda ati umuje kurorera umuziki nabanye n'umuririmbyi icyo gituma abaririmbyi bakwiye gukunda abandi kwera umuririmbyi ndamukunda je ndakunda umuntu w'umuririmbyi numvise igiteramo kiringa bijumba naho mari ndarakwijosi ngene kiye kumurorera sawa mbega gushimira umuntu ku mugaragaro kuri wowe bivuze iki gushimira umuntu ku mugaragaro je nanjye rashimiye ku mugaragaro warashimiye ku mugaragaro hariho abo twari turaba ari bashika turashika benshi icyo tubashimira bakiriho ngira amahirwe ndi muri bakiriho mubo twakoranye mubona bakuze bamwe bacanshwa misi Bakiriho Gerard twarakoranye ba Maguruware ba Novaracariho ba Aruizi bagasupa bose barapfuye tubashimira bakiriho n'ijambo ryiza cyane yavuze Nyakuwa kuko batubashimira bakiriho ntibave bagenda nk'abandi gusa uzovuye ngo barakoze mugabo ubashimira bakiriho nk'ubu nanjye ndiko ndatanga ishimwe yarakoze urakoze mushinga ndajya kubaho Femito Java nuvuga byinshi reka ngo hariho bariko baratwandikira ubutumwa nk'uyu John Claude avuze ati je ngaha muri Irlande du Nord ndiko ndabakurikirana ariko abo turi kumwe bariko barambaza ngo ivyo yambaye nibiki mufashe ndabaha inyishu kuko ni aba Irlande b'abadilban capitale irlandaise ntibazi Burundi hari n'abambaza ko ari igihugu urumva bariko barabaza ngo ivyo wambaye n'ibiki ibi nambaye reka nkuri ikinye kiri ku mutwe bambone ndi ukondi ikinye cyita
igihete igihete ubwiza bw'abarundi uko bambara kera ari abiyeretse yego ari abavuzi b'ingoma ari abavuza inanga ari abavuga amazina iki nacyo n'igitako icyo bita gushaza izi nazo ni imbega iyo wambaye imbega wumva ubwiza akantu gasumba akabandi igisumba ikindi gushaza n'inanga nawe nyine bw'icyo ntibivuga inanga kera nicyo gicurangisho cya mbere bacurangisha abarundi ingoma zitaraza igitare kitaraza hakaba n'ikindi cyitwa amayaya barabyina bagakoma amashyi n'amayaya mugenzi ni ibintu baririmba abantu bahaza uduheke bari kumwe mu gihugu hagati kandi ubwami barabigira kugira ngo umwami anezerwe nogere tubona ubwenge umwami yari mu buki akavuga iturire agahaga umugabo hariho akantu harazamo inanga yo kumuririmbira cyangwa ukavuga ibicurasho ukumvaga amazina ugaca utanga ubuki burengeye bwa bundi ariko arasoma bwo kongerako urumva n'akarengejeho uburengeje kugira ngo aryohe gusumba umuziki nawo urarengeje hejuru y'ubuki ubuki buja mu nda cyangwa inturire mugabo ikijya mu matwi nacyo kirahaza bituma ugira akantu kandi kakanezereza ubwonko ni ishugwe rero ryamwemuhera niko novuga yego cyane yego cyane ni ukuri je ni rya mbere nkoranye n'umuntu nkawe yavuza ibicurangisho kavukire yavuza inanga ni ibintu biryoshye cyane kandi no kuri mwarahezagiwe abariko barabandanya hari waravuze ati muha kanya avuze iyo nanga n'iryo kembe aba bantu turi kumwe bayumvirize nibaza ko baciye kumbure baronka inyishu Sauda Mboneko nawe asanzwe ari n'umushinga amateka avuze ati sinarinzi ko uyu mutama ari uw'amateka bigezaho turakengurukiye uyu mugambi tubashimire bakiriho mubandanye mutwiyumvira n'abandi nimubona zeze Kazeyezu Alex yavuze ati ego no kuvuga bariko barakenguruka kino kiganiro n'uyu mugambi hariho abantu bakunda kugira iby'ibiteramo muri dote hagiye bariko barakosha umukobwa hariho akantu uba warize kuko icyo gihe nashika aho hantu muri Genesis Sports ndabwiye gutyo narize uko umuntu yoririmbira ujya mukobwa ukafata amazina yo ukaririmba ukamubwira inanga yiwe iryoshe ivuga nyine abakundanye n'umuhungu reka mucishizeho gatoya wumvirize yego cyane nza kuvuga umukobwa ntabona cyangwa umuhungu ntabona mugabo ngereranya nk'uko umukobwa urashobora kumugirira akantu uri kuramuririmba kugira ngo aryoherwe uwo munsi uti ukavuga uti harabaye umukobwa n'umuhungu bakundana umukobwa yitwa Marite umuhungu yitwa Marite umuhungu nawe akitwa Maritino
hanyuma rero Marite akaririmba ati naragukunze Marite 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 naragukunze Marita naragukunze sinakubisha n'amanifuza ko twobana ubwawe umufasha wa ukabiratse ukambara nk'ababana naragukunze sinakubisha naragukunze n'ukuri kose nzogwama Senyimana rugira byose bikuri bikunze tuzobana uzombera umufasha ndakwinginga ikimararungu mbiguragitse ikimararungu n'inyana y'inka n'inyana y'inka y'amaribo n'inyana nziza y'amaribo naragukunze sinakubesha nawe Marite akaririmba nawe Marite akaririmba naragukunze Marite naragukunze sinakubesha iyari munsi wozi se wa munsi wozi wa cuzi wacu ndazimumisha wozi wacu sinakubesha jenotambagataya no kwihera amataya nawe no guhagarwa akazira amazi no guhugukira utsinzi Bigurabizi aribo Cibyakunze bitonze Igurugoroze igurubi Urwana amadi ingazi Zabikazi zabiteze neza Ingazi zabika Ingazi zikamirwa abana Ibyakunze biri kurubi Inkongoro zitonze Nakwinginge Indatinye nyanshuti yakunze Indatinye nyagatoyi Indatinye nyivuri mumeri Ingazi nishu Ndetse yadati twemwira Nshitse kugerera ushaka Nshitse kugerera ushaka Aho umwana agira umuvyeyi Agatasi kagiri yavyaye naragukunze Marita aho onye rero waba wamukoreye umuvyeyi wiwe ako n'agasiripurize uri kurabwira bajya abantu baje gusaba kugira bavyumve n'ujya aje gusabirwa kugira ngo bavyumve n'abari na senge bavyumve n'abandi bose bavyumve n'akantu k'umukobwa nawe nyene nishurwe umuteye muri barya abantu hanyuma sebukwe nawe akiza gusaba uramubwira ukamuririmbira uti urakaza Yohane kwa Marisera urakaza urisanze ukamugirira akananga urakaza mushitsi w'iteka urakaza mushitsi w'iteka urakaza Yohane urakaza kwa Marisera tuganire tuyaga tuhoze ibiganiro tubwire ibibagoye tubabwire ibibatwenza tuyage tuhoza natawe nakubwira Imana urakaza abashitsi b'iteka urakaza mushitsi mwiza urakaza mushitsi mwiza urakaza gayi wacu urakaza polisanze urakaza kanje neza wanatsinda wajushishiriye wanazoberewe kazoberewe uronera ijambo turarikuwa mugenzi nimubyagire muruhuke uraberewe n'ukuri kose mwiza neza cyane abariko baradukurikirana tushimire ko bariko baratwandikira ubutumwa butandukanye hari ubuvuze ati nintunzwe n'Imana Suavisi ati turashimiye abantu biyumviriye kudutegurira ikiganiro ciza nk'iki nimubona Zeze Kazeyezu Alex yavuze ati hari ikintu wavuze kandi c'ingirakamaro c'ivyo wasavye ikigo kumbure ahantu ushobora kuza urigishiriza abantu kugira ivyo ufise ugira abo uzobisigira tugaruka rero ku mugambi wa Tubashimire Bakiriho mbega
ubu turiko turimiriza no gushimira abandi vuba cyane ariko n'ikiwubwira abantu badashimira abantu bakiriho. nabivuze urakoze cyane kumva iryo jambo nabivuze n'ukuri nabivuze imigambi twakoze no kudushimira gake yego jewe natanguye gukora muri jeunesse sport mpegwa 3,500 mugabo ego twagenda duserukira ministère de la jeunesse de sport mugabo tubaserukira n'igihugu ego twarahembwa mugabo icyo bita redomisiyo wadu icyo gituma tutateye n'imbere twagenda uko bashime bakiriho iyo ubwiye nk'umuntu uti n'ubwiye Ngozi ubumye urashobora kumubikira uti ndaguhe amafaranga yo kurara uza kuryama wowe waharura warakora yego mugabo sindabigaye iterambere niho ryari rigeze uwaze utwara festival yadutumira ati bazoryama aha bazorya gutya bazorwa kuko yego bariko baradukurikirana rero n'umuririmbyi nawe nyene akunda akaranga kiri muto yitwa Bruyere Niyukuri nawe nyene wahariya igihangangiro cy'umubona yego ndamuzi aradukunda cyane nagenda mukunda kandi arakunda akaranga kabisa yego mutamu turiko turasozera ariko subira wibutse ubwira kamuteye kumbure n'abandi atari Femido Jaba ubabwira umugambi Tubashimire bakiriho ubwire nico ubwira Femido Jaba icyo nubwira Femido Jaba Generalonse nta kunezerwa urumwe nta guhiga urumwe nateraje imbere abaririmbyi bifuzaga agateka kandi kakabatera iteka nabo nyine bari imbere yanje Generalonse n'abandanye songa mbere songa mbere nyakubahwa mu mwaka weze niba atacu wagize n'ubu unye mu mwaka weze byari bigoranye nawe nyine rafise hariyo kiza ca covid ariko uyu mwaka ntuhera hatabagize abandi nateraje imbere afasha abantu n'ukuri tumwirate tumushimire nawe nyine akwiye gushimirwa kiriho yaba mfise icyo nanjye nomuha mugabo ndacyo n'ubureka ndirimbe gatoye numve ko ntushobora gutora numve ko ntushobora kuririmba nanjye mushimire ako kantu azogera kumviriza Ikiganiro
komera mugenzi. Ego hariho amajambo uheje kugushikiriza akomeye wariko uracuraranga inanga wongorera niko biba bimeze ariko ngira vyamushikiriye wavuze ivya droit d'auteur wavuze ati abandi bakurabire ko Femido Jaba umugambi wa Tubashimire Bakiriho ahubwo bagushigikire urashaka kubisubiramo. Ego ubivuga. Ego abandi bamufashe umwogo umwe bambe ngo umwogo umwe wonze inyoni. Yego kandi bugirigiri bugira babiri ko mugamba office n'abandi bari hirya no hino Amerika, Asia, Afrika na Europe ne warabire kuri ico kintu barabe kumbure icyabujije ko droit d'auteur ishobora gusohoka n'ubukene bw'ubururi n'ubukene bw'amafaranga. Hariho sponsor Southbo tudufashe Bakiriho ijambo ryiza cyane yahereye tubafashe Bakiriho hanyuma nk'uwagize akaririmba nawe agira icyo aronka nk'uko biba mu bindi bihugu. None twebwe iwacu Burundi honyine no bukene kugira aho umuririmbyi adashobora kuronka droit d'auteur kwani biriko birakora buke gukomeza igihori akiri buhoro buhoro simpase ndasavye nawe nyene agerageza ati ibyo mutama yavuze je naho ndengana ngapfa kuko ndabona ndacurwa ko imyaka 75 abarundi ni baki bayishikana abo twakuranye bose nukuri hasigaye baki kandi bataranabishikana buraca bugacana yandi mugabo ngere ndarivuze nafashe Akiriho nk'uko bivuze bafashe Bakiriho nagira Imana hagera ndiye ko nakanusu kwezi kumwe Imana ishimwe mugabo andacerekeraho atakame n'abandi bose uwo mugambi mwiza wa Femido Jaba n'abandi wabumvireho ko umugambi mwiza kubera iki yavyumvira wenyene irega bagira neza sitwe kubera iki baje gufasha n'abari mu bitabo bafasha n'abasaze bafasha natwebwe twarakoze turatanga ubuki bw'amatwe mu gihugu natwe rero amakungu yose navyumvi batugirire bije yacu barondera ikintu bodufasha ati bo turafise ikigega cyabafasha abaririmbyi nagira icyo baronka ko banezege tubafashe Bakiriho kucyo bakoze nayo tubashimire nkuko nawe yadushimire umva ko wazi ikintu kandi agashaka na treme nziza cyane tubafashe Bakiriho. Ego murakoze. Nuko rero ikiganiro cyari Tubashimire Bakiriho ni ikiganiro caje inyuma y'umugambi nyene witwa Tubashimire Bakiriho umugambi wa Fofe ariyo Fondation Femido Jaba isanzwe itwagwa n'umuririmbyi Sengiyumva Felicien Minani n'umugambi watanguye kuva mu 2019 aho hashoboye gushimirwa novuga ati abaririmbyi babiri Ciza Sylvestre abwe na Mathias Bijuriro hama undi mwaka wa 2020 haca hashimirwa uyu mutamanyene turi kumwe ari we Torobeka Joseph. N'umugambi kandi warashoboye guhagarara gatoya bitewe n'ikiza ca Covid aho bitashoboka ko haba ibiteramo n'ibindi bishoboka ngaha mu gihugu ariko agakuru ko kwizera kandi keza nuko uno mwaka utarangira hadashimiwe abandi. Rero twebwe twashimye ko kino kiganiro coza kirabafasha ni kiganiro kiba rimwe mu kwezi ni indwi ya nyuma ya buri kwezi umva ya dimanche ya nyuma ya buri kwezi aho kumbure tuza turatumira umwe mu bashimiwe eka nibaza ko kiganiro kizoza coco tuzotumira udusigurira uno mugambi cyane kuva ku ntango gushika ku mpera naho ugamije kugira. Reka rero tumuha akaryo ndabona agomba aduseze bayita ikembe. Yego Barundi kazi tushikiri mico kama irangi igihugu cacu irangi igihugu cacu Barundi kazi tushikiri mico kama irangi igihugu cacu irangi igihugu cacu Barundi kazi sabige bebacu yo bambaye gutano bashajije gutano irabereye Burundi bashigikiye ibisabo batenga ibisabo Barundi kazi igihugu itagira karanga kiba gitanga
murakoze cyane tushimire cyane abariko baradukurikirana bose ariko kandi dushimire n'uwari mu buhinga bw'izima yatumye amajwi n'amasanamu bibashikira bimeze neza bamwita Nata turagushimiye cyane aho waruri ubwira aho uba wubahwe Mutama murakoze hama namwe tubashimire kuba mwitavye ubutumire murakoze cyane no hanyuma ni mwantumira no kuri Nzoza ibi ntibintera ntibindambira no kuri radio urazi ko ari zaterama n'ibindi binama ndiyo iyo wampamagaye nama nitaba umwanya kibasha gutambuka nca nitaba n'ukuri murakoze cyane abariko baratwumviriza bari hirya bari hino ndabakunda ndabashimiye ko mwaje kundorera n'ubundi tuzosura kubonana n'ubundi munsi Imana ikibishatse kandi tukibayeho mugira umugoroba mwiza mwese murakoze umugoroba mwiza nagahwari naho ubutaha murakoze cyane amen Fondation ihuriro ry'abarundi baba mu mihingo itandukanye y'isi baba hirya no hino ku isi bakunda igihugu cyabo yemeje kuja hamwe kugira bafashe bene wabo kugira bateze imbere Uburundi kabibarutse abana b'Uburundi umubyeyi watwese uri mbyeyi tuva mu ntara zose no mu moko yose igihugu cyacu cyiza turagishimira no gufasha abacu ni neza y'Uburundi bwacu dukora cyane turagukunda Burundi Fondation Urumugisha Radio Television RTBB Nijwe Giza Burundi Giza